tuvuze ko ari umwe mu baririmbyi bakunzwe cyane ngaha mu Burundi twoba twibeshi. Mu mwaka w'ibihumbi 2019 niho yaririmba indirimbo yiwe ya mbere yitwa Tuzogumana. Itariki 22 ukwezi kw'indwi ibihumbi 2021 niho yashira hanze indirimbo yiwe ya mbere akoreye muri management yiwe Iteka Music. Indirimbo yari yitwa Waiting. Itariki 26 ukwezi kw'indwi ibihumbi 2021 nyene niho yaciye ashira hanze ashira ku mugaragaro amasanamu y'iyo ndirimbo. Aka kanya imaze kurebwa n'abantu barenga 425 kuri YouTube channel ya D1. Numwe mu baririmbyi b'abarundi bafise extended playlist nziza cyane kandi iryoheye amatwi. Extended playlist yayise Doctor of Love. Numwe mu baririmbyi kandi bake cyane bamaze kurenza umuriyoni w'amaviews ku ndirimbo yabo. Uyu yarose umuriyoni urenga w'amaviews ku ndirimbo yiwe yakoranye n'umunyarwanda Social Mula. Ubu tuvugana akaba afise indirimbo yiwe nshasha yitwa Amarira. Mu minsi 2 yari maze kurenza abantu bamaze kuyikurikirana kuri YouTube channel abarenga 82,000. Numwe mu baririmbyi bo ngaha mu Burundi bakunzwe cyane. Numwe mu baririmbyi b'abarundi kandi bakunda guhibongoza abantu bakabikunda. Numwe mu baririmbyi b'abarundi cyane bakunda kwandika indirimbo z'urukundo. Iconzi cyo kandi ntayengeshanya nuko uyu muririmbyi bamuzi hirya iyo nino. Reka ndagusabe akanya gato cyane ubundi tuganire ku muririmbyi D1 ukunzwe cyane bitabaho mu Burundi mwe hanze y'igihugu. Abombati menti. Itari umuji king of animation. The master, the monster, the tough, the alien, the one and only. I'm special upon right Tizu. I don't care who is doing better than me. I'm doing better than I was last year. Then it's me versus me. What I'm looking for is what I deserve. Pick your own dreams and go after them, so that one day will associate you are the first one to not die. See, if you love my life, you to if you don't, I don't care. I never stop when I'm tired, I stop when I'm done. I'm MC Bombardimenti, call me Bombardier. This is animation time, alright, tizo nkuko bisanzwe. Kubera ko ndagukunda reka ndakwibutse ko wamaze kugera kuri YouTube channel ya MC Bombardimenti. YouTube channel imwe yonyine mu Burundi ishobora kukugezaho amakuru yizewe neza cyane kandi 5 kuri 5. Ndagusabe nyamuneka ni mutaratonda subscribe waracirewe ikirico gihe ni nako kanya. It's your turn. Tionda aho handitse subscribe kugira ngo amakuru nkaya nazoza aragucika. Neza turi itariki 15 ukwezi kwa gatanu 1996 twavyutse dusanga izuba ryaka neza. Mu majambo make ikirere kimeze neza cyane. Bimwe mu bitungwa byorowe neza cyane. Ibiterwa navyo nyine biriko biramera neza cyane. Bimwe mu biharage twatsanguye no kubijya umutonori. Neza turi mu ntara ya Kayanza, imwe mu ntara nziza cyane zikize Uburundi. Mu masaha yo kumugoroba mu muryango wa Kamaro niho havugwa inkuru nziza cyane ko umuvyeyi yibarutse kandi yibaruka umuhungu. Ayibaruka kandi neza cyane. Yibaruka kandi umwana afise ibiro bishimishije. Umunezero wabaye mwinshi cyane ku muryango wa Kamaro. Nyuma yaho niho baje kumwitsa izina, baza kumwitsa Ndayikengurukiye Dieudonné. Nguyu rero umwana Dieudonné avukiye mu ntara ya Kayanza. Umwana yakuze afise umwete
umwana yakuze akerebuka nk'uko ababyeyi biwe babivuga. Umwe mu bana bakuze kandi bakunda gukora imirimo igiye itandukanye. Ni umwe mu bana kandi bari baciye ubwenge ku ishuri. Ni umwe mu bana batigera bakubagana. Ni umwe mu bana yegera kure umuntu wese yitwa ngo ni umukobwa. Kuva mu mwaka wa mbere primaire gushika mu w'icenda yize muri iyo ntara yenyene yavukiyemo ya Kayanza, ariko amashuri yiwe yayabandanirije ku mugwa mukuru w'u Burundi ahanyene Bujumbura duhagaze aka kanya. Tubanje gusubira inyuma gato, Dieudonne akiri mu ntara ya Kayanza numwe mu bana nakubariye ko bari bafise umwete kandi bakora ubuzi bugiye butandukanye. Yivugiye ubwiwe ati je narimvye ubutare, ako niko kazi k'inguvu nakora kandi kampa amahera menshi cyane. Ni Dieudonne amaze gushika rero ngaha mu ntara ya Bujumbura, amaze kugera ku mugwa mukuru neza neza yashikiye muri lise yigamo abahungu gusa. Yashikiye muri lise Gisenyi mu mwaka w'ibihumbi 2017 twinjira neza mu 2018. Niho uyu muhungu Dieudonne yaza kumenya ko afise impano nziza cyane yo kuririmba. Umwaka w'ibihumbi 2019 wakurikiye neza neza uriko uramera nk'uhera, niho yasohora indirimbo yiwe ya mbere yitwa Tuzogumana, naho itagiye kumugaragaro ngo imenyekane, ariko iyi ndirimbo yari yakunzwe cyane n'abayihinyanyuye. Uwo mwaka nyene w'ibihumbi 2019 niho Dieudonne yaciye atangura kwiga ibintu vya production. Nyuma yaho rero Dieudonne cyangse D1 ahejeje amashuri, niho yaciye afata noneho umwanzuro wo gukurikirana neza impano yiwe yo kuririmba arebe ko yo mubeshaho. Mbanze ndakwibutse kandi nyene muri uwo mwaka w'ibihumbi 2019 mu mpera umwaka uriko urahera, ndakwibutse ko yari yiga kandi muri lise ya Gisenyi muri internat. Niho rero yari yasohoye n'indirimbo yindi yitwa Turi Umwe. Iyo ndirimbo akaba yayikoreye kwa Clovis. Twamaze kugera neza neza mu mwaka w'ibihumbi 2020 kuri Dieudonne cyangse D1, aho yaciye neza neza abangukira muri Agape Record kwiga production neza neza amere nk'uyinonosora. Ati D1 muri uyu mwaka nyene w'ibihumbi 2020 neza neza mu kwezi kw'indwi, niho uyu muhungu Dieudonne yashimwa na Iteka Music, bakaza kumvikana neza ko ashobora kubabera umuririmbyi wabo. Niho Dieudonne yaciye yemera, aravuga ati nange ndemeye gukora ibishoboka byose kugira ngo nzobe umwe muri mwebwe kandi yishimiwe. Itariki 22 ukwezi kw'indwi ibihumbi 2021 niho uyu muririmbyi D1 yasohora indirimbo yiwe ya mbere ari muri management ya Iteka Music. Iyo ndirimbo yari yitwa Waiting, ndibaza nta muntu n'umwe wo mu Burundi atayizi. Neza neza iyi ndirimbo yatanguye ayishira ko audio aramajwi gusa, aka kanya tuvugana ikaba imaze kurenza abantu barenza ibihumbi 12 bayumvirije. Ariko nyuma yaho gato itariki 26 ukwezi kw'indwi nyene ibihumbi 2021 niho hacasohoka amasanamu y'iyo ndirimbo Waiting. Aka kanya tuvugana ikaba imaze kurenza abantu bamaze kuyiraba barenga ibihumbi 425 kuri YouTube channel yahoze ari iya Iteka Music, bakaza kuyirenoma bakayitwa D1. Indirimbo yavuzwe cyane gusumba izindi, niwe muririmbyi kandi yaciye avugwa cyane gusumba abandi. Nyuma yaho niho haciye hamenyekana ko
iyo ndirimbo Waiting Diodone cyangwa se D1 yayiririmbiye umwe mu bakobwa yigeze gukunda gusumba abandi. Iyo nkuru ndibaza nta muntu numwe atayizi kuko yazungurutse kuri social media zigiye zitandukanye, cyane cyane ariko kuri Facebook yabaye inkuru ikunzwe cyane mu mwaka w'ibihumbi 2021 no mu bihumbi 2022 kandi aho mwaka twawinjiyemo inkuru ikivugwa Waiting ica irabwa cyane gose gusumba ko uvyumvira kuri YouTube channel ya D1. D1 managed to grab a very deserving award as the best upcoming artist 2021. Till then, he hasn't stopped rising hit after hit, which makes him one of the trending artists in the country. Neza mu mwaka w'ibihumbi 2021 D1 cyangwa se Diodone yaje gutogwa neza nk'umuririmbyi akizamuka yitwaye neza gusumba abandi, aho yaciye aronka kandi n'agashimwe. Nyuma yaho D1 yakomeje gusohora indirimbo nyinshi cyane muri Iteka Music, indirimbo kandi zakunzwe na benshi, indirimbo noneho zumvikana gushika akakanya, indirimbo kandi zakunzwe gushika akakanya zigikundwa bivanye n'amajambo ari muri izo ndirimbo. Numwe mu baririmbyi wangaha mu Burundi akunda kwandika indirimbo yisunze ivyamubayeko. Numwe mu baririmbyi kandi yandika indirimbo kenshi z'urukundo. Numwe rero mu baririmbyi bamaze gusohora extended playlist cyangwa se EP. Ndakwibutse ko uyu D1 aherutse gushira hanze EP yiwe nshasha yarigizwe n'indirimbo zitano yitwa Doctor of Love, imwe yitwa Nzochakira, iyindi yitwa Panda ari kumwe na Traizer with Lappy Boy, indi yitwa Enjoy, Umurundi ari kumwe na Adodo Josani, MT number 1 na August Powan, amwe n'iyindi kandi yitwa Doctor of Love. Nimwe muri EP zakunzwe cyane ngaha mu Burundi. D1 neza rero bica byumvikana ko D1 amaze gusohora indirimbo 14 kuva ashitse muri Iteka Music. Ahagaragayemo rero imwe mu ndirimbo zakunzwe kusumba izindi, imwe mu ndirimbo novuga ko akakanya imaze kurabwa n'abantu barenga 1,000,000 n'ibihumbi 100 barengaho gato kuri YouTube channel yahoze yitwa Iteka Music, ariko akakanya ikaba yitwa D1. Yayikuranye n'umunyarwanda yitwa Social Mula. Nguyu rero ni ndayikengurukiye Diodone cyangwa se D1 twamaze gushika mu mwaka w'ibihumbi 2023, aho afise indirimbo yiwe nshasha nziza cyane, indirimbo kandi iriko irarabwa ku muvuduko udasanzwe ku rubuga rwa YouTube rwa D1. kandi iyi ndirimbo D1 yayise Amarira. Mu minsi 2 gusa yonyene yari imaze kurenza gato abantu bamaze kwiraba barenga ibihumbi 82. Bamwe bari biteze ko hazosoka amasanamu y'indirimbo, imwe mu ndirimbo zigizwe extended playlist yari yasohoye, ariko baje gutangara babonye D1 asohoye indi ndirimbo itari muri extended playlist. Bari bazi ko amasanamu y'indirimbo azosubira gusohoka azoba ari amasanamu avuye mu ndirimbo ya extended playlist yakoze Doctor of Love, ariko byarangiye D1 abahinduriye uruhigi acabaha indirimbo yindi nshasha kandi yitwa Amarira. Akakanya iriko irakundwa cyane angaha mu Burundi. Reka nze tuyigaruke ko mukanya. Ngiye rero indirimbo yayise Amarira. It's Diodone cyangwa se umwite D1.
nimwe mu ndirimbo byavuzwe neza nk'uko byari bisanzwe bimeze D1 yandika indirimbo bivanye n'ibyamubayeko. Ni indirimbo byavuzwe neza ko ishobora kuba ari based on a true story. Iyi ndirimbo iboneka neza ko Dieudonné cyangwa se D1 yariko arasaba ikigongwe uwo bahoze bakundana nyuma yaho Dieudonné abonye uyundi mukobwa akamukunda. Iyi ndirimbo itangura Dieudonné ariko arasaba ikigongwe, bagaca berekana kandi ku ruhande uwo bitwa Gasore agiye kumugurira impeta. Bagaca berekana kandi nanone aho D1 ariko arasabira ikigongwe habonetse Starboy the Ship kuva muri Star TV 257. Tubaramutse kwanza. Ni indirimbo rero yerekana D1 ariko aricuza. Ni indirimbo yerekana neza ububabaro D1 yarafise nyuma yaho yakunze uyundi mukobwa akaza gusanga uwo yakunze atari we amukunda. Nyuma yaho rero niho D1 yaciye agaruka kuri wa wundi yirengagiza akaza kumusaba ikigongwe, amubarira ati ndakwinginze reka dusubirane, amubarira ati ndakwinginze uku wewe wamfukamira niko nanje namfukamira uwo nagiye gukunda nkasanga tankunda. Ni indirimbo rero iriko iravugwa cyane ngaha mu Burundi nyuma yaho Dramati nawe nyine asohoreye indirimbo yiwe biyitwa Itampolize. Ni zimwe mu ndirimbo zisa naho zasohokeye igihe kimwe, ariko Dramati niwe yatanguye gusora Itampolize. D1 nawe nyine nyuma y'imisi mike cyane idakwira n'imisi ndwi nawe niwe yaciye asora iyi ndirimbo yiwe yitwa Amarira. Izo ndirimbo ziko ziravugwa cyane ngaha mu Burundi gusumba izindi. Nguwo rero bamwitwa Ndayishimiye Dieudonné cyangwa se umwite D1. Neza ndakwibutse ko iki kiganiro ari animation time. Ni ikiganiro utazokwigera wumva ahandi, nta rindi jwi kandi uzokwigera wumva risa nk'iri atari rya MC Bombardment the one and only, a special weapon right izo umwana w'umuhinga. Imbere yuko ngenda sinogenda ntakwibukije kandi kuko ndagukunda. Reka ndakwibutse ko wamaze kugera kuri YouTube channel yonyine ishobora kukugezaho ibyo utaruzi. Ndazi neza ko hari byinshi utazi, ndazi neza kandi ko hari byinshi utegezwa kumenya kubera ko MC Bombardment ndahari. Sio nda subscribe cyangwa se saboni kugira ngo uzobe uwa mbere mu kubona ibindi biganiro byinshi cyane tuzabashikiriza kuri iyi YouTube channel yacu. Udasobanze subscribe uzoba ucitswe na byinshi kandi reka ndakwinginga ndiko ndagusaba ufite nako gakengeri kandi kugira ngo dushitse ko kiganiro uzoze urabona notification hama awumvirize ibigezweho wumve ivyo utaruzi. No it MC Bombardment akomi bombardia. Alright, so ndakwibutse kandi nanone ko uyu nyene uriko urumva ari we wenyene asigura film n'indirimbo mu Kirundi. MC Bombardment niwe wenyene asigura filime mu Kirundi kujya wumva ngagasobanuye ko hirya ahi wacu naho nyene ndakumenyesha ko dufise uwo bita MC Bombardment akugezaho agasiguye mu Kirundi. Ariko ndakubariye ati wakoze cyane kumpa aka kanya, ariko ndakubariye ati wakoze cyane kubana nanje. Reka tuze dusubire mu kindi kiganiro mu yindi animation time. Imana ikongereza imigisha. Niba uramaze gushonda subscribe ikugwirize inshuro ijana kandi niba utarayisonda it's your turn, it's your back. Subscribe my YouTube channel. Ciao ciao.